Abantu 19 nibo bamenyekanye ko bishwe, 17 muri bo batorwa ari ibiziga, abantu 4 baranyurujwe baraburwa irengero, hamwe n'abantu 5 bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Muri abo bakorewe ayo mabi, abapfasoni 4 n'abana 2 barishwe, hamwe n'umupfasoni umwe yanyurujwe akaburwa irengero. Bamwe mu mbonerakure, mu bapolisi, mu bakozi b'igendereza, mu basirikare n'abajejwe intwaro baragirizwa ayo mabi. Aho twotanga akarorero kaho ku magenekerezo ya 3 na 8 ukwezi kwa Rusama mu mwaka w'2022 mu makomine ya Buganda na Mabayi intara ya Cibitoke, muri abo bakorewe ayo mabi hatowe ibiziga 10. Muri ivyo biziga hakaba harimwo imbonerakure, abasirikare bo mu gihugu ca Kongo c'intwaro rusangi, hamwe n'igisongerezi mu gisirikare c'u Burundi. Umuhari Iteka urangiza ico cegeranyo wiyamiriza ayo mabi, ukaguma usaba leta yuko yokurikirana mu butungane abagizwe ayo mabi ata nkunzi.